Nshuti bakunzi ba JCTV, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Je meze neza. Turabahaye ikaze mu kiganiro cinkino kivuga ku makuru yo muri weekend, ku makuru yiri waravugwa ku bintu byabaye muri weekend cyane cyane ivyo duhagararako no ku bintu bigiye kuba inyuma ya weekend. Turabahaye ikaze mwe mwese mwakoze subscribe, tukaba tubahaye ikaze. Wowe utarayikora naho usabwe kuyikora. Wewe wayikoze ikintu tugusaba no gukanda kuri partage kugira abenshi batumenye. Tukaba twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cinkino. Tuza kuyagira hamwe ibintu byagiye biba muri weekend. Muri weekend habaye ama match menshi, aho umugwi wa Real Madrid wari mu kibuga ku munsi wa gatandatu ukaza kugenda utakaza ku kibuga cayo utsindwa n'umugwi wa Valence. Umugwi wa Valence hari haheze imyaka 17 udatsinda umugwi wa Real Madrid, ukaza kubatsindira wabo kuri Santiago Bernabeu, udatsindira umugwi wa Real Madrid ku kibuga cabo cha Santiago Bernabeu. Mwijoro ryo ku munsi wa gatandatu nyene abakunzi ba Barcelone bibaza yuko baza gusiga umugwi wa Real Madrid ku gikombe, baza gutangara inyuma yaho umugwi wabo ugiye kunganiriza ku kibuga cabo n'umugwi wa Real Betis gitsindo kimwe ku kindi. Saho gusa turaza guca mu Bwongereza. Premier League yari yagarutse aho umugwi wa Liverpool wari kugenda utakariza kuri Craven Cottage utsindwa n'umugwi wa Fulham ibitsindo 3-2. Umugwi wa Arsenal imbere yo guhura n'umugwi wa Real Madrid ugenda uhagarikwa n'umugwi wa Everton kuri Goodison Park banganya igitsindo kimwe ku kindi. Turaza kuva mu gihugu c'Ubwongereza twerekeze mu gihugu c'Ubudagi ku munsi wa gatanu aho umugwi wa Bayern wari kukina derby yo Berlin ukina n'umugwi wa Augsburg. Umugwi wa Bayern ugatsinda ibitsindo 3-1 ugatakaza umusore wabo Jamal Musiala, akaba agiye kubura ku rukino rwa Aller Retour bazohura n'umugwi wa Inter de Milan muri Ligue des Champions. Turaca mu gihugu c'Ubufaransa aho umugwi wa Paris Saint-Germain wari gutsinda umugwi wa Angers igitsindo kimwe ku busa utahukana igikombe cabo ca Ligue 1 kigira incuro ya 13. Saho gusa turaza guca mu Burundi aho umugwi wa Aigle Noir washoboye kwitwara neza mu gutsinda umugwi wa Vitali ibitsindo 2-1. Urugendo rwayo ku gikombe rubandanya. Umugwi wa Bumamuru nawo uza gutangara mu minota yanyu mugomborwa n'umugwi wa Rukinzo igitsindo kimwe banganya igitsindo kimwe ku kindi. Kiganiro mukamugiye kugishikirizwa na jewe Hamenyimana Kevin mugasindi je nyene ndi kumwe n'abagenzi banje. Salom ndakuramukije. Weekend yagenze neza. Weekend yagenze neza gose. Match wayabonye gute? Match zaro muri Espagne, mu Bwongereza, mu Budagi, mu France ho banatwaye n'igikombe. Match wabona yuko zose kuko sizikombe here bose bariko bakorana ngo buhugire barabe ko bokora ibintu byabo hakiri kare. Derby Manchester wayibonye gute musore wanje? Derby Manchester yari yehoze, yari ya derby ubona aba legend baje kuraba mugabo ya derby tawinze kwa dushaka. Ya birumvikana kuri mikro gira gatatu nkaba ndi kumwe na Frank Muhimpundu. Ndakuramukije. Akuramukije Kevin. Weekend yawe yagenze gute Frank? Bana weekend yagenze neza cyane. Weekend yagenze ne? Wari wishikiye ku bibuga? Bana nishikiye. Aba match ya Manchester City wayibonye gute? Yari match iri ku rwego ruri hasi cyane raporo zindi. Ya birumvikana neza cyane abasore bacu bakaba meze neza. Tudatevye twerekeze mu gihugu ca Espagne umugwi wa Real Madrid. Ibara ryaraye riguye muri weekend umugwi wa Real Madrid nyuma y'imyaka 17 udatsindwa n'umugwi wa Valence ngo umugwi wa Valence ushobore gutsindira umugwi wa Real Madrid Santiago Bernabeu baraye batakaje ku munota wa nyuma. Ese basore banje match mwayibonye gute? Real muri no minsi isigaye ubona hari consistency umukino ku mukino, match ku match. Uno munsi barakora byiza ejo bikanka. Match yo muri weekend ni match yabagoye gose, match yagoye na Vinicius kubura penalty muga agaca yikamata karonka igori. Valence iragira irataka match mita ya mbere yahera mita ya kabiri Valence birangira sigori rya gutahana amanota. Real ubona meze nabi na championnat hariko harava ku tuntu irashobora gutaha zirayoye. Irashobora gutaha zirayoye. Irashobora kuvamo burya amanota 4 kuri no Barcelona muga gusigaye kiracahari mugabo Real uko iri kirakora muri no minsi Real abafana bashaka guso ntibibagize ko na Mukeba yaranganije ego yaranganije muga amanota 4. Real muri no minsi ikirakora ibintu abafana bayo badashaka. Mbega amanota 4 hasigaye inkino zinga? Hasigaye inkino nkeya kunganya match yo muhira, match uri imbere y'abafana, imbere y'uko stade ya Real muri no myaka iheze ni ya stade batsindira ku match ku match
aho ubona bakurira mu migwi myinshi ni ya stade babifitiye confiance muga ino sezo kabisa sinziza ko kubakinyi ba Real sinzize mu bwihe buryo kandi bamaze kugira defete zibiri muri La Liga ubona nkaho byari bimeze ujya munsi kuko barazi icyo bashaka ujya munsi nyine bagiye gukina ijya match yari ya match iri decisive ya match ubona botsinda kare muga ni ya match yabagoye biranka ujya mu bazi yuko bari bazi yuko baza kuyimara hakiri kare muga ni ya France yakoze ibyo yo yino muri zone iri impande ya zone de relegation yo yashaka kugira iki yashaka amanota atatu birangira inayaroze aho mu guhara Real Madrid bagiye utanga jewe ico navuga ko kuri no match ya Real Madrid na Valence bafana ba Real Madrid ntabwo ari match abagendekeye neza uko ni match ari ku rwego kuri Real Madrid bwo gutsinda uko muri kino gihe sico gutakaza kuri Real Madrid ico gituma rero gusa ivyo dukena muri football tukarindira usanga ariko atari ko bigenze kubera yuko Real Madrid iri mu ihiganwa mu bisanzwe na FC Barcelone ihiganirwa igikombe muri course y'igikombe ariko bikaba byarangiye Valence iberetse yuko ibyo bariko barondera bitageze neza kuri iyo match byaho ariko inyuma yaho byarangiye na mukeba birangiye anganije mugabe imbere kuraba mukeba babanza kuraba ibyo wawe rero babisiguye urabanza ugakuramo ibyo wawe amukaraba mu nyuma wawe byanse be urazi kuko naho byabaye batabishaka urazi ijya munsi yo batsinda kare Real Betis igako ikanganya na Barcelona ya uno munsi ino interval ntibihari bayaragabanutse gusa barijajaye biranga na Barcelona iranganya niyo mahirwe bagize ubundi iyo Barcelona iza gutsinda kuri ijya match baba bavuye inyuma y'igikombe Barcelona iza kuronka amanota 3 Real no munsi tuvuga ibindi byaheze ya amanota 6 gusa course iracabandanya mu bisanzwe iracabandanya inota rimwe ry'ubusumbasumbane ryabaye entre muri weekend ku equipe zibiri ziriko zihiganira igikombe izere ko tocu uvuga yuko ngo mama yahevye igikombe baracifitaniye umukino uzobahuza urumva baracawufise nico gituma rero iyo mvuga itoza iyo barekipera ajya amanota 3 y'ijya munsi bakarindira ujya mukino uzobahuza ariwe bafokasinga ko bavuga ati inota amanota 3 yarasigaye ujya munsi iyo bo batsinda Real Betis igashitsinda ikanganya na Barcelona hagasigara amanota 2 kandi hariho umukino uzobahuza bo haba iyo match bayitsinze bacha bayisumbye inota ibomba yaba ari ya match finale muga ubu amanota 4 bishitse Barcelona yongeye gutsitara imbere Real amanota 4 iyo twari igikombe ese basore banje ndababaze ni giki umugwi wa Real Madrid wabuze imbere ya Valence Real ujya munsi ikintu yabuze Real yari ijajaye irazi yuko Santiago Bernabeu niho ikorera ibintu byayo byose mugabo ujya munsi twatangaye kubona Vinicius arabuze penalty barakinye biranse baritsinze goli muga yakabi ijya goli yari yitsinze nubwo bajya Real yo ijya goli yo bagemera Real yakigaruka mu mukino hakirikana irakinira ubona ko basi ibyo barose muri mita ya mbere sibyo bari biteze birapfa burya keve kurondera amagora abiri muri mita ya kabiri sikintu cyoroshe amagora abiri urashaka kurondera ukataka iminota 25 wabuze goli ya equipe tuzaze impande ya zone relegation ni equipe irosi goli rimwe igutanze kuronka goli rimwe iraidefanda nampaka wewe iyo tabaye efficace kuma ukazuza kuronka ubona Vinicius ntameze neza mu mutwe Mbappe urabona haracyari mu tuntu tukutitora neza ujya munsi ya match yarabagoye match birumvikana ko yaje kugora abasore ba Real Madrid mugabo bakaba bakinye match nziza ku ruhande rw'iwanje barasatiriye biranka nubwo Vinicius yaje guhusha penalty ari navyo byaje inyuma y'ikibuga gutera kugira umunwa muremure abantu bavuze amajambo menshi ndetse n'abakunzi ba Real Madrid bakomera induru Vinicius Junior inyuma yuko bamugomboye ikintu nemeranya na Sarumu kuri icyo jambo avuze yuko ziga equipe dufate kari ntono zigutse zikubanje goli bisanzwe kugira zigombo nimba ari mu bintu byatumye Real idatsinda ariyo Valence ari yatangiye gutsinda ziga equipe igutanze goli niyo mare chance ubugize kuko yoyo ifise
ifise qualité yo kudefanda ikazikina ituma irungikayo zikosa irungikayo abataka babiri abandi mediane yose igaruka gufasha aba defense ugasanga bakoze block we gol urarirondera bashira muri corner banura bagira iki paka igoro ribuze arivyo vyabaye kuri yare ujya musi yarasohoka zyo bira Bellingham aragerageza Mbappe Valence vise umugeperi mwiza amaje shibiri ariyo yanabaye na mdimaji gukuramwo occasion zibiri ziga equipe hari ivyo bababwira mukorotse muzotakaza ibi iyo rero batanze kwinjira mu mukino equipe nka Real nivyo bibamotive hakiri kare iyo muri zone iyo uri impande ya zone dorere gaso Kev ikintu cya mbere mu mutwe kiba kiriyo eske ndamutanze igori nza kuyidefanda gute ujya musi Real abataka bayo bararonde muga iyo mwarondeye mukabura byitwa yuko mwabuze ya birumvikana neza cyane umusore Vinicius Junior nyuma yo guhusha penalty zibiri penalty yahushije kuri Atletico Madrid na penalty ahushije ejo ku rukino rwa Valence inyuma ya match muri conference de presse Ancelotti baramubajije ese Vinicius ni wagiye kubandanya atera penalty Ancelotti arabwira ati tugiye kubiraba mugabo yaje kuba confirma ko penalty zigiye kuza ziratera Mbappe yangingo kandi ma equipe iyo afise wa mujuere ya remarque ari ugasanga ni no mwataka case niwe bavuga ati amagori yose tuyamuye Mbappe uburyo yinjiye nkuko byitwa nta transfer yiwe yakoze nta amafaranga yoba yaraguzwe ntibayahaye equipe umva ni wa mukinyi ataje bivuga ati ni ya transfer kuko iyo mukinyi umuguza amafaranga transfer ikavugwa yaguzwa byagenze uko hari gihaza muri equipe avuga ati je ndi mu kilogram muri no equipe gusa wewe yasanze Vinicius byaraje gukora muri ujya mwaka abatwaye Champions League champion barayitwaye yaramaze kuba mu juere typique muri Real asanga nibazitera ntibari guhita reba baziha Mbappe muga uko magenda araziburana abajuere babiri bakomeye kuziha Mbappe je mbona atari sikosa bakoze uko ni umujura n'amagori n'ikivyumva nabonye aho bwacewe n'umukozi mwiza cyane kubera yuko je mu bisanzwe mu myumvire yonanje iyo umuntu ikintu cyane ifu yuko yabagishoboye nimba umuntu ariko atera penalty muri zitatu akizizamwe zibiri hariyo abandi bafise babishoboye Rag penalty raboye wari wese yiharayi arayitsinda cyangwa akayibura ubwo penalty nabonye burya penalty umukinyi kuyibura ntabari we cyane ko nawe ntabashaka kuyibura ariko kusana zo kuyitsinda no kuyirusha ntizingana ari ziba zingana hariho n'umukinyi penalty abura muzo yaba yarateye abari nkeye gusa kubura penalty nike na Mbappe agishikara zibunze barazimuha ndagwe akarore nka Saro nka Haaland amaze gutera penalty ziri gusa no mwaka amaze kubura nyinshi paraporo yindi myaka ndindira gatoya nibyo ngira shike amaze gutera penalty zirindwi amazemo gutsindamo penalty zitatu urumva amaze gutakaza penalty zindi mu bisanzwe nkaho uri umukoci ubona ibintu ukwiye kugerageza abantu kese abandi mu penalty ubwo yimwatse ni ukoze amakosa iyi mwatse naya aca yishizere tiwe muri we kiragabanuka ahubwo gerageza uzimuhe hazogera ikiyayitsinde hamagaro kereka abafana ko yagaruka penalty umuntu yibisiguye yuko utamwize yuko ashobora kugira ibintu ahubwo ntaba ari byiwi kwitsinda arayitsinda Frank mwaka weze penalty muri yari zateranye mwaka weze penalty muri yari zateranye mu mwaka weze zatera Vinicius bene yazitsinda yarazitsinda uno musayi buzevye polemique mu bafana umve rero uyo mwaka ujya mwaka wa kera si wo ejo ushobora gukina byiza uyu mwaka bikaba niyo mpamvu uri ubwo mu mwaka byasere abagerageza abandi Frank muri uno mwaka muri Real penalty baramaze kuzibura bose Bellingham arazibura Mbappe baparayibura kuri Liverpool Bellingham kuri Atletico Bilbao ya match yo gutana mara rero nande nicyo nakubwiye ati nimba bagarutse kuri Mbappe bamaze kubona yuko Mbappe na Vinicius mu buryo bwo gutera amapenalty hariho ubudasi aka kanya Mbappe na Vinicius igitima bariko bara Vinicius bamushize munsi ya Kylian Mbappe Mbappe no musa afise amagori menshi
kugira statistique kugira amagori nkajya ariwe mwaka wa mbere byitwa waje nabi waje udatsinda waje urata mugabo no munsi ukabona niwe abisa amagori meza ya tugaruke kuri aho kantu nyene bamwe mu bafana ba Real Madrid canke b'umupira w'amaguru muri rusangi baragaruka ku kudahuza kw'abasore ba Real Madrid ku kudahuza kw'abajya ba star mugabo Mbappe muri interview yakoze yavuze ko abanye neza na Vinicius Junior babanye neza n'abasore ba Real Madrid ikibazo ndabafitiye ni kimwe match twayibonye Vinicius haboneka penalty ikrewe na Kylian Mbappe ariko ariruka kuba meilleur buteur wa La Liga na Lewandowski Vinicius afata decision yo gutera penalty ese aho kantu koko ntigashobora kwerekana yuko abo basore mubi mu gihe tuzi yuko ba Messi babana na ba Suarez Messi yakoresha penalty akayiha Suarez mu gihe Suarez ariko ariruka na Ronaldo kuba meilleur buteur mu bivuga kimwe abakinyi muri Real barabisingene bakibintu byabo we nyimba guhaye penalty na corone na kufra barafiso babihaye iyo rero iyo mugabo ndemeza neza jana kujana ko sava buri club iravuga ati nakani wazotera pera niwe numero mugabo twibuke yuko mu gihe muri club meilleur buteur ari we atahora atera penalty umwe azitera arafata responsibility yo kumushigikira kugira abandanya hangana kubitsinda nta mubano mubi rero uri hagati y'abajya Real Madrid kuvyo tubone navuze kuvyo tubonesha amaso bajya bahungu babiri harimo igitutu cy'ushaka kuba umukinyi wa Real Madrid mu rugo Real Madrid ni ya equipe ifise mugabo bo ntibavyemera bobo ntashaka kubikubwiye ntashaka kuvyemera imbere ya press conference mugari ndira innocent ihere tubonye meilleur buteur wa Real Madrid ndizera neza nka karabisenga umwaka uza penalty Kylian Mbappe Kevin uri kuvuga yuko ngo yoza kwivugira imbere y'itangazamakuru yasibye reka nagwaye n'akarorero Mbappe na Mbappe kiyagiye cha Mbappe Messi na Neymar bari muri PSG hari ibintu by'ibibazo byari bihari ariko ryari Neymar aherutse kuvuga yuko hari ibibazo bitegerezwa Frank hari umuntu baziha hari umuntu baziha muri club yaragiye mu barabageze hariya muri Santos abari yabivugiye Frank kebirano umukinyi muri mugabo Messi yarabanye na Neymar arabana na Suarez babana nta mapolemike ndaguhaye ako karorero ka Neymar kibyo byamba ushatse kuvuga yuko ishatse kugwereka yuko naho atabivugira imbere y'abamenyesha makuru bishobora kuba bihari kandi karatse abiyovuga kuko Saloma yabivuze twobibona mu nyuma baratandukana kose Frank bitegereza ya birumvikana tuva muri Real Madrid twerekeza mu gisagara ca Catalogne aho abafana b'umugwi wa FC Barcelone bari baryohewe cyane inyuma yo gutsindwa k'umugwi wa Real Madrid isaha 10:15 match ya Barca yabaye gishisa zitatu abafana ba Barcelona bavuga ati ni lazima dutsinde kugira tubasige tubarusha amanota agera kuri 6 ariko urugamba ntigwagiye kuza kuborohera aho umugwi wa Real Betis washoboye kunganiriza kibuga cy'umugwi wa FC Barcelona igitsindo kimwe ku kindi basore banje ikipe ya FC Barcelona kuri rujya rukino yabuziki kugira ngo ishobore gutsinda mu gihe yari ifise mu mutwe yuko mukeba atakaje yamazi afana Barcelona nibaza iri mu mazi bagiye kuraba ibyo bafana barose mu nyuma sivyo bari biteze bo bagiye kwira abandire zitazavuye kwa Real bavuga ati tugomba gusemo interval y'amanota 6 yamazi uburyo Real Betis nawe yaje Real Betis ndahamya neza iza kuba ifise yiswe sigare zitatu batubonye sigare kuko Anthony yaragerageza gupenetra akabura wewe ahubwo niwe yarondera ijya mipira ubundi iyo iswe ahari ubwo niwe wafise ijya mipira we rero uvuga yuko iyo presence ya iskiza kuba ntago haba kunganya maze ari guhinduka ni kwari kuba kujya haya byari guhinduka ugasaga na Barca ishoboye gutsinda Barcelona twedusanga tumenyereye ujya munsi ntiyari fit nkuko dusanzwe tuyizi ntiyanyaruka ni timu yaje gukina ivuga byanka byakunda yo yari zibizi mugabo byaragaragaye abasore nka Baramini Yamare bacakaza imipira myinshi Barcelona natujya munsi ntibaryohewe kuko bari batati dushaka tubasige mugabo bira Salome ibyo muri football ugiye gukina bisanzwe umuntu uzi football
nitegeko gusa umufana ntiyo kwishyiramo yuko bazagukubitwa match aribyo nabonye tuza kugaruka ko reka mbere tugende tubikiye ko yarafina none wowe uremeranya nawe kuri rya comportement yerekanye ndabifata muri sase zibiri rya comportement yarafina sase ya mbere ndayibona yuko ndayifata neza kuko Rafinha n'umuntu yari yagiye gukina match azicarondera avuga ati iyi match byakuye kubera n'umukeba ankoro yari yamaze gutakaza yavuga ati utegetswe gutsinda urazi yo mukinya neza muga comportement yerekanye nyuma y'ikibuga yo kwanka niyo tugira tugaruke yanyeretse yuko n'umukinyi yadafishisha kajyo gutsinda muri ya sansi ya mbere navuze sansi ya kabiri gutsinda ni kimwe ariko no kwerekana comportement y'ijya n'amakosa discipline nkeya byobyo nanje ni sansi ya kabiri antreneri wawe akakubwira ati burya niwe abanashaka nayo wa mbere bibaye biki ubwo niya comportement ababrezili barafise ngina bari fise cyane bakanavyerekana imbere y'abantu imyaka Rafinha afise niyo kwitwara kunja imbere y'umuntu nka Sifiki kumwe burya condoléance ku bakinyi sibiri fair sikintu umuntu aguhaje ushaka kumukubita Rafinha angene asohotse Rafinha namubonye Rafinha ari muri baba ashaka ikintu ashaka ari abantu ikintu bashaka batagishitse bagaragaza amarangamutima yabo bakayerekana Frank gushaka ikintu ukagenda uzinenza ko kironka asambuza ari nashaka inde abafana bo bishyiramo bazi uko baza gutanga intsinzi hari abantu rero bataba bariyakira kuri byanyu bitatu mpejeje kuvuga ari bwo buryo Rafinha namubonye mu bisanzwe discipline nkeya y'umukinnyi uburyo bwa mbere wabuze bwa kabiri ari naho njye nari ndikonse nawe discipline nkeya na jewe ntayo nemera ko uri umukinnyi mwiza nka Rafinha ko hari abakinnyi beza twabonye ba Messi ba Cristiano mu kibuga kujya ari beza mu kibuga no barigerageza bakiyana no musi Rafinha n'umukinnyi mwiza mugaso wa mukinnyi amaze kutwereka yuko longevity ayifise yo kuguma ari umukinnyi mwiza Rafinha ubugi no mwaka ariko arakora ibintu byiwe mu mwaka weza yuko ko deshe bari bafise gusa no musi yabonye ndatanze contribution ikomeye Barcelone ijambo yaragihaye ure asigari wamwe kabona umenga yo ijambo yaragihaye ari Lewandowski afise byose mu mupira nugira ujya musi Lewandowski ntiyashaka intsinzi nanjye nakubwiye tahura ya basore banje Rafinha comportement yerekanye ntiyakunzwe n'abakunzi b'umugwi wa FC Barcelone bikataro banamwatatse kuri Instagram yiwe sinziza mu majambo make umugwi wa Atletico Madrid inyuma yo kubona yuko abakeba batakaje nawe waje kuba utsinda bitoroshe cyane gutsinda ibitsindo 2-1 igitsindo cinjiye ku munota wa nyuma cha Pablo Barrios c'intsinzi ukaba uri inyuma ya Real Madrid amanota 3 ukaba uri inyuma y'umugwi wa FC Barcelona amanota 7 ese urugendo kuri Atletico Madrid ruracashoboka ko nayo ishobora kugira ruracashoboka ufatiye kuki kuko championnat ntirahera kandi championnat iri kitwereka ibintu bidasanzwe ko imigwi nka za Barca ziriko zigatsinda Real za Betis zikagaburisha Barcelona urumvika ari ikintu kitwereka yuko naho ya migwi mitoya yo muri La Liga twayisuzugura tuboneka ari ibintu biriko birahinduka muri kano kanya kuri no migwi minini ngerageje kuraba Atletico no mwaka uburyo yagerageje kwanshena amashi 15 muri Faza urabyibuka idatakaza ari equipe itinyitse muga nibuka igyandwi ya Ligue des Champions igihe Real yikuramwo kukina itsinda iki yari mu bihe bibi mu bisanzwe novuga ko Atletico yarabaye muri make yaramaze kwemera yuko byabaye karabaye kuko nti zose barihuriye urumva ni isigaje nubwo yotsinda match zayo zose zisigaye Real igatsinda match zayo zose zisigaye nubwo ibyo muri football bitabaho nujago prevoir yuko byose bizokwama bigenda neza muga hobwo nirondere rya mwanya wa gatatu igume ari ya gatatu muga ibyo kwegera ku gikombe byose ndabona biri kure nk'ukwezi ya birumvikana cyane tuva mu gihugu ca Espagne tugenda tunyaruka cyane twerekeza mu gihugu c'Ubwongereza aho Premier League yari yagarutse umugwi wa Liverpool utakaza kuri Craven Cottage urugendo rutayigendeye neza
Yabaje ndibuka turi ngaha muri weekend naye nakubwiye ati Fulham ndibuka rero turavuga Fulham ku match ya Arsenal nyene match nyene Fulham ingene yitwaye imbere ya Arsenal ni ya Arsenal ubona gendi jega mwataka muga irafise pose diga gori rya mbere rya Mikel Merino batsinze ku pasi 53 umva ni ya ikipe gacurarana ujya musi ego Arsenal yatsinze muga Fulham nanye naragerageje kwempoza ibintu byayo ifise n'umantrenera amaze iminsi myinshi muri Premier League yakoze ariwe yanaduhaye bana bari Charleston yari yakoze Watford araca muri Everton uno musi Fulham ni ya kipe ifise abakinyi benshi bakomenda ni ya kipe uzi n'abakinyi bayo benshi ni impano ni tara nyinshi n'amatara kabisa atakire irimwe bajya abahungu ba IOB ba Simifro ifise n'abataka babiri burya kipe ifise abataka babiri keve umwe biranka Jimenez minute Jimenez byasuzana minute byanse niko bafise umuhungu yavunitse Wilson bifise no makinya komeye ijya mu tipe Wilson aragerageza gukinisha bajya abahungu b'imbere ifise Adama Traore no muri defense ubu iragira ni equipe isigaye kina defense atro ese basore banje iyi Liverpool yatanguye sezo abantu tuyiha gutwara ibikombe bitatu mugabo mu mpera za championa iriko itangura kudutangaza twovuga ko ari uburuhe bw'abakinyi canke no kunanirwa ko mu entraîneur bitanguye kumucana n'uburuhe twobishaka uburuhe bw'umu entraîneur ahubwo abakinyi eske turaba abakinyi barahindutse cyane ivyo nk'abakinyi babiri reka dufatire kuri Sara turiko turamura muri zino match zina datsinda atana assist iraboneka yuko Sara twari tumenyereye ikipe itwara neza uraba mbe babakinyi nibo banze ukaraba nibo uraba performance zabo Liverpool idafise Mohamed Salah ameze neza kuko nta birezi Nunez ntashaka kukugarantisa igori Gakpo iyo nawe nyene yaje atameze neza Diego Jota yaramaze na match 16 ntagora aronka ijya musi Liverpool yarose akazi Craven Gotti zina ahantu tofa kuko bishakiye ino Fulham imaze gusetinga banatsinda aribo batangura gutsinda gutsinda igori rega ntibica bisigura yuko uza kuguma ari uyoboye mu mukino gusa burya itimi itanguye gutsinda igitsinda hari izindi amahirwe ijana kwijana ibiya hari izindi nguvu Fulham nuko kebe Fulham utayitsinza amagori hejuru yabiri uyitanga abiri ikugomba igori rya mbere gusa byose birashoboka cyo novuga Kevin Fulham gutsinda Liverpool ntago ari ibintu byonanga sinkuru ya cyane kuko Fulham si timu ntoya cyane hawe wokumva ngo yatsinze Liverpool wumve yuko ari ikintu nk'umuntu yamenje gusa Fulham ni timu ikomeye iri ku rwego rwo gutsinda Liverpool Fulham nagiye kure yaba yari Liverpool yari imvuga ati imbere amanota nabirabi byari kubibi niho twari kuronka ivyo tuvuga no muzi uko ni bari gukina uko bakinga munsi ya birumvikana cyane namukeba nta cari karakora birumvikana cyane ni weekend yabagoye izi equipe uko zikurikirana Nottingham yarakubiswe Arsenal nayo ntibyagenda neza erega ubu kandi ico umenya ubu Liverpool iri ikini match ata pressure iri ku Liverpool uburyo amanota arimo na effective ifise irafise rega n'abakinyi batarakwiziga zijya match uko nkuba twaye igikombe ndaze Frederic Chiesa nibo mujya mudare kuko narakwiza zijya match rero ubwo aragira rotation amuzana azaba n'abandi bajya birakenewe rotation kuko igikombe bisa nuko bamaze ano nandisenge purusa bagifise mu biganza ya birumvikana cyane umugwi wa Chelsea de Bruce abafanze babagenda bidoga inyuma yo gushira ku bench umusore wabo Cora Palmer amutanguza hanze agacaza kugenda nganya n'umugwi wa Brighton ni namakosa ujya muzi umugwi wa Brentford ni yarakoze amakosa gufata umukinyi wawe ari karatsinda muga Cora Palmer yatameze neza na Chelsea ntibona nkuko ntibimeze neza gamusi ndazi zigaho kazo baronka tuvuye ko ari ku muruhuriro ni rotation mugani rotation ko n'umukinyi amaze gusa hari umukinyi tugira rotation hari umukinyi uvuga ati nimiburi buri atavunitse sindaronka umuramplasa wiwe mwiza ariko kuko ufise nka Desubire Hall ujya ni wa mukinyi Innocent amaze gukina match nkazo muri nkeya cyane haratangura match nyinshi
Brentford ni equipe ifise abakinyi bakomeye Ya, cane. attaque ikomeye ifise defense ifise abataka beza cyane ifise n'abakinyi babiri Yohani Wisa na Brian Mbemo bagutsindi barondera igora ari bo babonye abataka bajyana barondera igora nanje nemeye n'abaga mediateur ubona bamaze bafise saison zitatu ziri consecutive muri Brentford nayo kumarana bigiye kinini bafise n'umanteneri bamaranye igihe kinini ekipe irakomeye kandi isanzwe ijyana ni nawe umenyereza ama ekipe menshi ariko aravuga ana batarazana Erik ten Hag yaravuga yuko baza muri Mani ya tuve kuri Chelsea imaze kunganya igihe cy'isaha 11:30 abantu benshi bari biteze derby i Manchester aho bari biteze cyane cyane umugwa Man City kuba ubonye inganya rya Chelsea ushobora kwitwara neza aho giruze kuja muri zine za mbere ariko birangira ugarikiwe i Old Trafford biranka match igenda ari 0-0 yaina match tanaryoshe ya spectacle twatwiteze ko siko yari ni ya match aba legend ba Man bari baje Eric Cantona Peter Schmeichel Ferguson wewe ni birabari ni na match Man City ndibaza uko baje kuyikina bavuga ati Brino umwe yakuza ntizo turi kumwe ya niyo match nyuma ya derby narinzi ko ari ya match abakinyi ba Man City baza gutsinda kuko uno mwaka ntibaratsinda Man bahuye muri ari batsinda kiye ikombe cyugura champion Community Shield baranganya baza gutakariza muri penalty umva uno mwaka Man na Man City nta match nziza batweretse na match yare uburyo Man yihindukije ijya comeback warushijwe ko ugatsinda twari tuzikora ino match rotoro bose baza guhindura murimu ntabwo ari byo baza kugerageza yewe ijya match nza kuyiraba nari nzi yuko niburi ngiye kora iyi match Man City igiye gukina ihindura ibintu kuko umaze kubona mu keba wawe yatakaje unahanganiye umwanya ucuja imbere burya abaguhaye ingufu ya motivation batacha bagerageza kuganya kuko nkaga twavuga muri Espagne iyo Barcelone iza gutsinda igera ikoreye kuri Real ubu twatuvuge ni ke champion niyo Man City cyamose tsinda Man yari yegeye gusa hari kujana difference y'amanota make cyane gusa hari ikintu kiba hari umusaruro ubuje je vraiment match narabya icyambe yari match imwe bisanzwe uko twege nk'abafana twari tuyiteze siko twayibonye si yayi uko wabonye match si ya Man City ya Man City ikwiye mu mupira ikegera imbere kagutsinda gusa nokate zabaye nke ikintu nabonye harakenywe ikubu yaba kukote zose yaba kukote amandi Frank nubwo kubura niho kubura bose Man yuhugira ikiragerageza kuzana yentegra bashasha Man City Mario yoyiri kwisoko cyane nezere na Man City kizoza kuko Man City gendura abakinyi bakinyi match ya Man n'abakinyi baba ya Man City ni ya Man City kwa jana nashaka guhindura abakinyi be ntashobora guhindura ariko arabasezera mediane bose ntibashobora gutangura hanze na Bernardo Silva batangure hanze ariko aracamenyereza Benjaze ntashaka gutangura hanze muri ga defense aba Johnston nubwo bavunitse ntashaka niyo kora rotation bazane bajya abana Man City nubwo izokubura ibina zovamwe ubundi gane bazozanira ubundi niyo mpamvu ariko nahondi rya mu wa Arsenal nadoko nabonye bamwongeye kuri list y'abazogenda ya birumvikana bamwongeye ko gusa birakenewe yuko haboneka kandi maso mashasha muri Man City yaba tureke kuvuga kuri Man City gusa Frank na maso mashasha bangahe baza bakubure bose ntabwo wirukana bose ariko Man City ifise abakinyi bashaje Frank muri Man City dufise ubu nabo niherema ubonekira itameze neza reka wibuke neza ko Haaland si hari ndavye nico nagomba rero tugaruke ese kugenda isa nk'igwirirana bukebuke ntibi arandi buragiwe ntirishobora gutuma Man City tuyibura big umve Kevin ariko hajya kugira ugire umwataka aboneke banzura abakinyi bari muri ruhande gendura amakeri ya Man Frank rabo mwataka nawe ega ucurabo mwataka nawe prefer Marmushi n'umwataka mwiza gusa ntari ku rwego rumwe nk'ugwa Haaland ariko Marmushi n'umwataka mwiza Frank konja ara Marmushi wengera ameze murajya ameze ate uzurabe n'ubu uzurabe
irya match ya Man na Man City bara nta yabigiri cya hejuru batweretse Chevrolet ayibonye none bayitera ari ndayitsinda bayitera niwa mataka cyangwa muremo shakurabe Haaland ku match akina n'amakipe akomeye atsinda kanga gusa Frank yahari yereka abafana nanje nakubwiye ati yahari wewe hariho ataka banzura abakinyi bari ku ruhande banzura abe hagati hameze gute ujya mediane ariko amane sisi ni mediane dusanzwe tumenyere niko Gonzalez bamushire ujya munsi yazanye ujya munya Croatia kundigane Madrid kundigane nako Kovacic De Bruyne na Bernardo Silva si mediane tuzi ngira imatch warayiraje genda urabe imipira Bernardo yatakaje genda urabe imipira De Bruyne arakina nkuko menga sihari araja kuvuga ati ise gukubura bose De Bruyne ni wa mukinyi ya mipira yo kurungika y'ubwenge ahubwo menga nimba ari bage nimba memoire yiwe isigaye ikora gute nibindi biwe bitakiba kandi tukaba itimi ikomeye nka Man City ibikeneye abakinyi abatafite iyo none kuva muri 2018 ari kuri rwagwego none imyaka indwi yasabaza kwa kundi nyene nico gitumare nanje ndiko mvuga ati bikenewe muri Man City bakubura batamabo barakoze Man City irabashimira simbona ko yo kubura bose ngo bagende kubwawe ntibahubona nabihe wiyumvira yuko bosigara kubwawe ahubwo nta numwe yogenda na De Bruyne kuvuga ko azogenda nibaza neza ko bitagiye abafana ba Man City Kevin ingene naho wabo gusa hariho akarimbo kavuga ngo nagasaga ntawe iwabo De Bruyne yahaye byinshi Man City nico yiwe yahaye byinshi kandi abafana baravyemerera naho ari baba mugabo Kevin ndaziramo Man niko byagenze y'amani yatwaye byose urabona ko David Moyes yaragerageje gukwegera ko avuga ati nzubakira kuri babandi Van Gaal arakubura bose arajyana mugabo twarabonye neza iryamani kugeza n'ubu uracubaka abakinyi b'abana ashaka gufata umukinyi wa 18 ngo urukura mushyira ho muri irya myaka ni na ya myaka haza abakinyi bakuze none Kevin uno munsi ubona wofata agakine cyane bana ba Mark yahite barya none Salom wo ubona ari yiherore uvuga yuko Man City abo bakinyi baba legend ubona yuko niyihe urore wobaha yo gutuma basigara Frank bajya bakinyi bahembwa bicaye umenye itimi irakoresha amadepanse kuko umukinyi ari haje wawe utamukoresha uramuhera ya basore icyo kintu cya Man City reka tukiveko tunyaruka icyo kintu cya Man City reka tukivanga Asufati ntari karahembwa yicaye Asufati yetuvuze De Bruyne na Asufati umukinyi wamuzanye ukazana abandi ntumukunisha ntaba ari karakora mu bisa Kepe no bajya n'abakinyi iyo umuzanye hariho mazi babafasha none uno mwaka muri no misi yari ariko bafata amadirisha mu mwaka ntiyari ibyo ndagushigikiye ntakwiye kubasohora bose hakwiye gusigara bake kugira bafashe integration yabo bandi bandi kuko Guardiola yaratevye bujya guhindura Man City yari kuba yayihinduye kare akazazanamo eremi mwimwe ya defense tubona imeze neza ni ya defense yagera arantegra bake umve Salom hageza kwese na Fernandinho muri axe central kwe bari bagiriye rimwe ndemeranya na Pepe Guardiola n'uburongozi bwa Man City ntabwo ushobora gusigaza Bernardo ukora byumva uzomuhemba mahera bahembwa jewe nzi ntabwo ushaka oye aragabanya sare yego birashobora gushika kuko ni nouveau contrat muraho bigera mu bisanzwe kuro novera iyo kwiti myaka imaze ukiti myaka 32 baza baraguha wa mwaka urashaka kuvuga ku mwaka wose bakakurisika umwaka wose baraguhemba muga iyo uhari uri kurabyumva bititwa ngo waravunitse wagabanije contrat kivisa n'abakinyi bose bagabanya contrat mwaho make kubwo gukunda umuntu gukora bijya burya Salom hari umukinyi ushaka kuvuga vyema uyu naho no musigaza reka ndagwakarore kuri Grealish hari umukinyi ndiko nakubwira hari umukinyi ushobora gusigaza ariko rabo uyu mukinyi wisigaze ninde uravyumva yo kwereka abandi biki uravyumva nk'umukinyi ha Grealish ahubwo je ndumva none Grealish yageze muri Man City uravye nivo yiwe yakuye handa gashika turi
turi kuba mediateur bajya bakina hagati turi kuri ekipe yose ni nabo bakinyi bamaze iminsi myinshi bafasha amande Salum turi kuba mediateur turi kuri ekipe yose Bernardo Silva yinjiye muri 2019 Salum 2019 umva nise zitinga turi kuba mediateur turi kuri ekipe yose kuko ekipe yose haba imbere n'inyuma iracafisa ekipe ya Man City iragwaye hose kuva mu ipoto kuva mu ipoto Club ya Man City igwaye kuva mu ipoto Man City vise mu defense ekipe yari yose yo kwifuza Ruben Diaz iyihe Maniyu muri Man niyoki Man Chelsea niyoki erega Maniyu nundi mugwaye yari Demba Maniyu nundi mugwaye Ruben Diaz muzane muri Real Madrid niyokina Real Madrid niyo payifuje Ruben Diaz Ruben Diaz afise niviri hasi isezo Umbe Salum Ruben Diaz ya mu defense Ruben Diaz Salum na ekipe bakya muri Premier League nkava kuri no Kevin no muri Arsenal yokina muri Arsenal yokina akinye muri Arsenal no muri Liverpool yokina kuko ndazi Konate niyo mukinana n'amakosa Konate akora ndazi ufise Virginia Konate Ruben Diaz n'umukinyi n'umudefenseur mwiza Konate afise Virgil n'umudefenseur mwiza afise Virgil mu France twarabibonye Konate n'umudefenseur mwiza afise uwo bariko bakinana ubwenge amuyobora wewe ni wa mugiye akinisha bagari akinisha condition physique nibyo mu mutwe ico tukivako cha Man City tunyaruka tuja mu gihugu c'Ubufaransa aho umugwi wa Paris Saint-Germain kuri witwarira igikombe cyabo kigira 13 ca Ligue 1 basore iyi ekipe muyibona gute yisezo ko ishobora gutwara nayo nyene ibikombe bitatu icambere iracikoreye kuri journée ya 28 Marquinhos ubona ko Marquinhos afite ibikombe hafi umva la champion mu Bufaransa ni yiwe barazi champion 2017 yarakozemwo Monaco 2020 riri yakoramo nta ubona yene ni ya champion ubona Paris Saint-Germain yayo kuko n'umanzerere bamuzaye ntibamubwira ati ngo dushaka Ligue 1 Mwashitine niwe yabwiye abafana yaravuye muri Paris Saint-Germain yabati kwa Paris Saint-Germain ucyatwaye Champions League bo champion barayimenyeye baje vuba mugabo urabona munsi afite 13 nige baraye batwara ubona bamaze kwigira nk'iwabo Ligue 1 bamaze kuyihindura na Marseille yarababereye ntoya Olympique Lyonnais ibibazo y'ifitiye bya Michel Orasabona harimo difference ama biriko biragenda nkuko aba uno munsi Marseille gerageza kuvuga ko kajya kayinyenyeri fisi Paris Saint-Germain ikiri kiraronda yo no mwaka ubona ari naco kiraje gusa je ico novuga ko ino championnat y'Ubufaransa tuji basi ni championnat itaratwereka urundi rwego nk'urwa Premier League naho uyu mwaka naho mbonye naho byarakuze ngo ndazi neza Ligue 1 na Saudi Pro League Saudi Pro League iri hejuru ya Ligue 1 bamuteye ibyatsi kijya n'icyumviro ciwe n'icyumviro ciwe mugabo uno munsi twozana ari Etihad niyo ya mbere burya bakinya na Paris Saint-Germain zitazoba zimeze gute n'uturabira mugano ubwo ibyo sivyo byereka ibyo ko ari gari nzizi igiye guhura igibuzo muri La Liga iyo zigiye guhura n'izo muri Premier League zica kandi Premier League niyo tuzi sava nivyo rero sivyo novuga ko Cristiano yarabiye afise ibindi yoyo basi urabona zicara zigatekereza niko mu byayi ya champion ubona ikipe imwe imara nyakitara ya birumvikana inyuma yo kuba turi mu kiganiro tukababwira ko amabara ya Jose Mourinho yakoze ku rukino rwa Galatasaray na Fenerbahce ibihano byagiye kuba bikoroka bamuhagarika iminota 3 ariko asazira umupira nawo musaza kabisa yari bikwiye special ujya Mourinho niko yimereye Mourinho yabonye hagati mu kibuga byanze azana polemique muri hanze y'ikibuga ya munsi danze ego yaramukwezi turu gusa ya kandi Buruki na uko yaciye ajyama mu kibuga yabaye burambarare nk'umuntu bafashe bakwita ingo mu maso ya birumvikana tugana tuja muri mu nkino za Champions League ziri ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu nkeneye ku munsi wa kabiri hari urukino rwa Bayern Munich mu rwa Inter de Milan hakaba n'urukino rwa Real Madrid ashaka kwipemera Inter buryo ingene defanda kizodefanda bage bahugu imbere ba Bayern urajya musyara gusa ndabona bitazokora
ni ubwo niho bigoreye kuko Musiala niwe nibagerageza Yarafatiye maje ya Bayern ujya munsi ndazi ku bwanyu rero mubona neza yuko umugwi wa Inter domira ushobora gutsinda umugwi wa Bayern a 100% cyane siko tubibona nasamburusa gusa Bayern uburyo ikini ifise Jamal Musiala ifise na Olise ni hayi Komani yagarutse mu myerezo mugabo hari kene ego ni za equipe zifise bose zifise abataka bameze neza dufise Rotaro dufise Turamu dufise ba Karanoglu akari Karanoglu babarera gusa ni ya equipe hazo hagiye kugwana dufise byose dufise Champions League itandatu n'indi dufise nyinshi ni kwa azo ari amachi y'abafana amachi bizo birimo byinshi nibaza ni match gusa Jamusise abafana ba Inter buri kajya Musiala nziza kuko ndamugani Frank Bayern uburyo ikintu ubu dufate ujya munsi kuri kamunsi bazokirya amazi kwa kabiri bakinye Michel Olise ari nyuma ya yuzo bari swati mvuge yuko hazoba hari Gnabry cyangwa Sane yindi ugashirayo twombe mu kibase ndakinisha kugire base ndakwereke yuko Jamal Musiala ibyo yotanga Olise nazo shagerageza gutanga ariko banzurabe sana na inyabyo n'urwego rwa Musiala bazubira urabe bo bamaze n'igihe batameze neza sase nje Gnabry na ubona urara nkaje nkawumbwiye inyabri na Sane numva nsubira inyuma nkaraba nk'abakinnyi bamaze tubugwego bariko ndabafatira rimwe mu rwego rwa Sane na inyabri kubera ameze nabi kubera ubona bameze nabi siba abakinnyi beza umugwi wa Bayern werekanye n'ubundi performance mbi muri Champions League usibye yuko iwabiri kirabikora muri Champions League nta gusa Bayern no mwaka urabona igana muri Champions amanota atanu amanota atanu bagana muri Champions meza gusa yoyo niya match zizoraba presence y'abataka ijya match ya Bayern na Inter ntihagaze ku mata match ihagaze ku mukoca Bayern ihagaze ku mukoca burya company hariho nivo yasimbye kuva mu ego kuduza umugwi ukongera ugacumanura mu nyuma ugacironka club nka Bayern hariho ibintu atariga yategerezwa kubanza kuvyiga nico gituma ni hakumwe bagiye barosa akazi ba Jena Griezmann muri ofenemo ugacironka akazi ka Bayern basi baraba bewewe je yawe kuno tuvuga ngo Guardiola adiseti tanke na Griezmann bari umugane abiye equipe y'ubujage zikomsira muri za equipe zibazishaka igikombe muga kampana aramaze kutwereka yuko nivo y'iciriritse iri hasi cyane mu kugenda ahakwa gukugwamo n'umugwa wa Celtic muri barrage ivyo warabibonye wewe si nino geragerageje kurabana Inzaghi kuko Inzaghi ni wamo antrenera amazigihe kinini afise byinshi yakinye na final amaze gukina niyo final dicho geragerageje kugira iwamo za equipe zose ni ama grand ni za grand equipe uko ifise Inter Bayern ni za equipe zose ziragira nta mwaka n'umwe uvuga izizogerageza gutanga akazi ntushire mu Inter ya ni ku munsi wa kabiri gacha 3 twerekeza ku rukino rwa Real Madrid n'umugwa Arsenal umugwa Real Madrid utazobufise Aurelien Tchouameni Dani Ceballos azobari kubwa amakarton na Ferramendi kubw'imvune Andre Runini azobari mugabo Courtois wewe yagarutse ni hazobari ese iyi match murayibona gute mubona umugwa Real Madrid uzova yemiraiti uhakuye intsinzi ngombwa yuko bashira mu kibobo bagerageza kugira kuvura umugarije muri bange babiri twarabonye performance y'umwana basize umwana yaje kuba ari aniririra inyuma y'urukino bamuhoza kuragira zya match bafana na stade yari iri mu stade badatekereza ni ari nko muri Ligue des Champions bazaba bari Emirates na Arsenal idafise magaires ya Arsenal tuzongera ahubwo iyo niyo point rero niyo Pape ndazi ko biri kose nifise Magalhaes nifise Havertz
nifise Julian Timberlake tashobora kuboneka umwanya wari wo wose oya bataka bariho Martinelli yaraje Saka yaraje ntabwo ari kuri ya nivo ega mugo Saka yaraje gusa niho ntaraba gusa jewe Salomon garafise gol ko yamagara yese bema igenda jujya mu defenseur je nabonye ko ari uruhombo cyane kuri Arsenal cyane nuwo turaba nuzokina cyakabwiyo ya usho Ben White ariho nimba timba akomeye Ben White ariho Ben White usho Julian Timber ushobora kumukinisha muri Axe Ben White ushobora kumukinisha muri Axe Ben White muri Axe akokinisha Timber kuri muri Axe nta kibazo urumva abakinyi ni ivi byo je byo sivyo vyitwazo bose gituma mvuga igenda jya mu defenseur ujya mu defense ara numukinyi arananima afise iyo esprit yo gukombata yobana yatsinze nico kintu namubonye nko ku magara rendezvous hoho aba ari umuntu ateye ubwoba cyane wowe afite icyo ashaka mbona ubu aho isigeze habwe mwakinyi bese isina baragiye abamediatere Iniesta bandi baragiye Pioro baramosiba ubu abakinyi bose iyo ugerageza kuri muri ya equipe nini ugerageza kugira icyo utanze kugire na za media zo kumigabane yose zikuvuge uno munsi turiko turavuga Saliba itwari kuvuga Saliba mu gihe baramosiba bariko batanga byaye ngira muri iyo myaka baramosi ntabandi ba defenseur beza bari bahari uno munsi uwari wese aragerageza kwisanzura kubera ntaba defense beza benshi bahari wari wese agerageza yuri no nizige equipe zikomeye kugira zozo zera nakuvugira none gira magaheresi ni bari mwiza pore y'abandi batudi usino musina karabonwa hariyo club y'umukiyemo zifise imana zidandaza tuvuge kuri match tuve ku mujweri vuga match muyibona gute match ni Arsenal irashobora guhagarika umugwi wa Real Madrid birashoboka uko uno musi ufise Odegaard aritameze neza Dikane yasameze neza Martinelli yaraje ukayo Sakara hari nubwo yo na Merina arahara ariko aratsinda Trossard ari hajya kubwanje mbe ino simona ko abamukinisha nk'umufonefu atangiye no point vise busara aratsinda mugabo atsinda ngahe yatsinze rest Yesu no mwaka nta muntu n'umwe atayitsinze ni agipa wari wese yavomeye na Man City yaratsinze ama jewe ku match ya Real Madrid na Arsenal ico no ivuga ko ni bya bindi ama equipe ashobora kutatwereka n'ibitangaza twe turiko twitega n'ibyo birashika kwirindira nigishika muga ariko nitwereka ibyo twashaka Frank gusiga muzi yamusi tuzobona match itandukanye niyo twese turavuga ige Ligue des Champions mu match ataburofa n'abakinyi babazi ico bashaka ni match ya Ligue des Champions encore Real Madrid quart de finale na Arsenal stade ndandi zobipakiye yuzuye bose bariko baraha we rero uvuga ko Arsenal ishobora gutanga akazi ku basore ba Real Madrid tegerezwa icyambere kimwe ahantu mvugiye equipe zikina possession igituma ngerageza kutuvugira ya equipe kimwe mu mupira yare uno mwaka kuri yabo ahantiri ntinagerageza no kugumana uwo mupira niyo je yabo si point faible yabo ni ko Real Madrid isanzwe Real ifise Toni Kroos Modric na kandi mu bisanzwe Salum baragerageza nabo kipinga izo kandi baro bakazigumya Real ikina n'ama equipe mu Bwongereza ntabwo izana ibintu byo kujengekanya ibintu byo guhanahana ubupasi twatona hato kubera irazi imikinire burya imikino ya Arsenal ni guhanahana nico kintu Real batenera ko bakora rimwe gusa Real ifise abakinyi banyaruka ba Vinicius ku mpande ba Rodrigo bafata umupira bagiye burya musi kintu mbona kizohava kibintamba kimwe nta mwataka azoba hari kuko kai havete uburyo ibintu yaramaze kujya basi we yaramaze kuba mugaragana kai havete sumwataka muga ku mutwe kandi Arsenal ifite Bukayo Saka turayibona turabene ngene batanga imipira miremire ijya muri surface de réparation iyo hariyo Bukayo Saka kandi wibuke yuko na Real no mwaka barayitsinda amagori imitwe meza hirya match yaba na France iyo zijya colonizari kuba efficace Real ari gutakaza Real ari
gutsindwa amagoli menshi ya birumvikana tuva ku rukino rwa Real Madrid na Arsenal twerekeza ku rukino rwa FC Barcelona no mu rwa Dortmund match murayibona gute ko umugwi wa Dortmund umu entraîneur na bamwe bakinyi ba Dortmund bavuze ati impaka dukurure intsinzi ku mugwi wa FC Barcelona inyuma yo kwihereza icizere muri weekend Dortmund yatsinze ibitsindo bitanu gusa ni timu yari iri mu bihe bibi ya gusa yagarutse umukoca yebizona bamotiva kuko match yabahuje bakangwe na tuno tumaze tumva za match zo guhurira hamwe no maka kubera atamapure basi amazi zo mu mapure match banahavuye baboneka neza ko amanota ajya amanota barayije Barcelona ni naco gihe tuzorabira yuko bashaka gukora remontada Dortmund ifise n'umumenyereza asanzwe yabikoze ahandi niko kuvaki ifise niko kuvaki ukaba ufise na Dortmund ego ifise abakinyi b'abana muga ifise abakinyi beza ufise Girassi ufise Girassi ameze neza meilleur buteur wa Champions League n'amagoli menshi kutavuga ko gusa amagoli Salome n'ikindi kintu twomenya kuvuga ry'amajambo je kurunda yifata ni motivation kubwa motivation ibikenewe mu bakinyi kubwira amajambo abakinyi yo kubarimamo icizere ibyo nta timu nimwe itabikora je nanje ahantu mbona nta timu nimwe itabikora ariko ibyo umuntu avuga ntago biba bisigwika ari byo Barcelona yatsinze Nurisa kuko raba urwego Barcelona iri kucuraba n'urwego Dortmund iri ni ibintu bidasa yaye muri Champions League ni ibintu bidasa kuko equipe yitwara nabi muri Champions gusa muri Champions League ikagera final ntibisa ujyamo hazokora performance tabanze neza niho ko vagi ya match zobabwira ati niho hantu bigomba twerekera abafana yo erega Frank nubwo Dortmund iri mu bihe bibi ntifise abajuere basi simbi no muri Dortmund simbi dushobora abakinyi baronka ya place nziza mu dushaka kazi Kevin turaba urwego bw'abakinyi ba Dortmund n'abakinyi ba Barcelona kugira uvuge yuko Dortmund yotsinda ego byoshika bikaba ariko je sidayifata nk'amajambo mabi canke yo kubona itsinzi hataragira amajambo yo kuremisha kandi itimu ziba zifise ubwayo majambo barakunda kwashikiza cyane itime yikanze hari ukuntu ibanze igatera utujambo imbere ekipe yo kwicara ngo yatsinda ujya munsi ni match ikomeye nayo nyine nka match za Ligue des Champions tuba tubisa kandi kantu zitandukanye ko nizo muri champion kandi Dortmund hari akantu nkunda kubona kuri Dortmund ni timu kazi kugira nicyo kintu nayibonye ko irashobora gutsinda muri mita bibiri ukabona aje barayigombora Dortmund ahantu je we foro ahantu mbona ujya munsi bategereza kugerageza gutanga ibyo batatanze match yari yabahuje bakiri mapuro match ijya match yo mapuro twibuke yuko barafiswe na Nurisa Heni n'abafana abaperezida bashinja yuko atabaha ibyo Dortmund ikwiye kubaha banamwiruka aba performance za niko kuvaki kubakuriramwo Sporting kuja kwitsindira muri Portugal amagora 3 kubusa masiro turu kagerageza kugira yatsinzi yawe ni equipe ikomeye ega ifise mere butere wari bdeshanje ifise mere butere wari bdeshanje jo nakikuye ifise n'abakinyi beza ifise umukinyi kapiteni wabo Mchani ba Marcel Sabisere bagani baba Marcel Sabisere yaravunitse sazoba yaba yarahari daziyota yogerageza kwabwira izini za match zigerageza kutushikana kuri rwego bidukura hamwe zicana handi ivyo ndavyemeranya zobaro coco nta rukino ruba rutoye ivyo byose twe match zoba ari match gusa y'ingufu ku mpande zose kimwe ca kane aba hageze ama equipe numerique match gerageza kubona yuko hazobiduja gusa ndaye amahirwe 40% sur 60 Barcelona 60 Dortmund 40 Barcelona yahamyo je kubwanje ntanga amanota yego ni 45 yande ya Dortmund nka equipe batariko barahafise inyije turaba abantu kwemera twemera ku mwa umva kandi yagarutse nkaco kimwe ni Barcelona tubona yuko irikiragerageza gukora byiza ya birumvikana twerekeza ku rundi rukino ruzoba ku munsi wa gatatu nyene umugwi wa Paris Saint-Germain yo gutwara Ligue 1 yabo baragarutse muri Champions League bazokina n'umugwi wa Aston Villa umaze inkino 7 utazi gutsinda ni na ya match hazoba harimo kukwereka Marc Asensio yuko Paris Saint-Germain bare kuyu mukinya afise ikindi kintu
bamwihenze ko bamwihenze match murayibona gute umugwi wa Aston Villa ashobora gutanga akazi Parc des Princes akazi karahari egana nyene Kevin ya equipe irafise babakinyi bakiye mu makipe akomeye Champions League bayikina gute ana majoro bigenda gute majoro y'abagabo nini yabi birafise ikindi kintu bica bibongerera motivation Aston Villa ifise na defenseur nziza defense bimeze neza ni defense nziza mu gikora amakosa disasi Tyro Minks ako barafise no Axel Disasi ntakina gusa yabakira akina nta match zikomeye woshiramo Axel Disasi konsa no defenseur mwiza arafise na Paul parese arabataka parese ngere muno mwaka ucuraba ingene tiranye ubwo ifise attack ariko nanje ndemeranya yuko defense Aston Villa nakaziyo habajya bahonga nta kazi yobaha aho match gusa yugariye hagati Paris Saint-Germain ifise aba mediateur bakomeye cyane aho na Aston Villa ifise abakinyi benshi ntago bari aba mediateur b'umugwi wa Aston Villa ntago bari ko basiya bwo gusa uburyo Rams ufise na Thierry Manzi ari bego ndabyemera none woza kubaganiro ashobora afise n'akayite yo kuzabukina woza kubagereranya na Median irimo Vitinha ikabamwo Ruben Neves ikabamwo na Fabian Ruiz canke Zairebe reno bikira yuko byokunda babyutse nabi batabyutse nk'uko basanzwe oya ndibishobora musaza defense aba mediateur ba Paris Saint-Germain uyu mwaka ino sezo ari equipe ifise aba mediateur bameze neza buri kino gihe kuri inosi ni PSG gusa equipe nziza yama itwara ibintu byose ivyo ni football izo ni realite za football je turabizi ni realite zayo kubango muri mediane gusa kibe ni nyuma n'abataka ubuze Desire Doué na nyinyi ya Champions nico gituma rero nico ntayironka ariko twibagiza kubera iki hoho bitobishika erega na Aston Villa sinze Bayern yego ivyo turabi Aston Villa kwicara izo kwicara gutekera nta nyenyeri ya Champions League ifise mugaba ifise umumenyereza z'iyo Champions League kandi umumenyereza kandi mukuyemwo n'ama equipe kandi umumenyereza wa Paris nivyo ubona ko Liverpool yerimina itsinda Man City ni timu izo na Man City rumwe kana equipe rimwe n'itwe itsinda na Real tivuga ko ari mbi yarayitsinda oya wombwi ubuze yuko ifisi timu ata inyenyeri naba erega naho Aston yakuyemwo ama equipe afisi naho yavuze ngo nubwo wavuze ngo nubwo wavuze ngo Aston Villa yatsinze Bayern se yisezugira ni equipe yotsi kanko Aston Villa akomena kubwe je nakubwiza utanga kazi uko match abantu benshi bayibaza ko izorohera umugwa Paris Saint-Germain siko bizogenda ndavyemera mu bisanzwe nkuko nabivuze itimu zirinze zishika muri kimwe cya kane cya champions zose ziba zikomeye nta equipe nto y'ibihari igwaya ni equipe ziba zishoboye kuba ziba zera iminyanje na equipe akomeye naco gituma zirya match tutitwa ni match ziba mu ijoro ni match duhuza ama equipe akomeye ngo ni tuva kuri match z'abagabo twerekeza ku mugabane wa Afrika hanini tuza kuvuga ngahi wacu no kubabanyi duhere mu babanyi umugwi wa Rayon Sport inyuma y'igihe kirekire uyoboye ihiganwa y'icicaro ca mbere mu gihugu c'u Rwanda waje kugenda unganya n'umugwi wa Marine umugwi wa APR FC uza gutsinda umugwi wa Busesera igitsindo kimwe ku busa umugwi wa APR FC uhita ufata ikibanza ca mbere ese umugwi wa Rayon Sport ubuziki uri n'imbere amanota menshi atandatu Rayon Sport imaze igihe kinini atari ya Rayon Sport yo muri ya myaka iresista ifisa abakinyi bakomeye uno mwaka wano mvuye ko na APR yagerageje kugira gufuta wa muco yari sanzwe ifise tukinisha baroko aba international tuzozana kusura mwaka no mwaka arabazanye banagize n'akarusho bagiye imbere no munsi Rayon Sport inyuma ya APR
ari navyo bizotanga akazi kubakora muri kijya kiba kuko APR yoyo uburyo imeze ni nkama Begiranye na Man City imeze neza. Man City ibaye ya mbere. Ubonye kaba kabaye. Mwanya wa mbere ufise. Rayon Sport imaze imyaka myinshi igerageza kwegera muga rero nishobora kuronka ijya okaze ngo ujya guprofita ngo byange kuronka ijya mwanya wa mbere yari urondeye igihe muga ego champion ntirahera muga APR na Rayon Sport ubona ni za equipe nazone zira yo muri Tanzania ni za equipe zibiri zirwana imwe igerageza kubisi yindi imwe iratwara indi mugabo Reyo ikabigerageje igihe kirekire uyu mwaka abafana bawo akaba ariho bari bizeye uno mwaka niho bari bizeye kuko nabajya president y'abahindura bazana bamuvunyi bajya basadati bagerageza uti be twogaruka kuko sadati haragiye bajya ba Fidel duwaye bagenda ati abakinyi bacu ntimubaha ibyo twe tuba dushaka nta maprime bigumura bazana bano batamona bisa mahera babagurira abakinyi beza baha amaprime match za mbere ubona banazitsinda kuko ni match babaha amafaranga kwiri none ubu biriko bipfira he kurusha umugwi wa kabiri amanota 6 akavayo hakazane ubu mu mpera za championnat umugwi wa APR FC ukaba ubiraye inota rimwe ni ibura rya fare nganyu mwataka wabo ririko rikwega byose nko kuva yavunika umugwi wa Reyo performance yo mwataka nivyo nawe mvuga nka kuri harani y'umwataka beturara ni nko kuri Jackson yagiye mugabo bari bafise nkuku nere muko yatanze iki uno munsi ndazi umufana wa Chelsea yovuga neza cyane kugena ko atora umwanya imbere ya Nicolas Jackson ya nabo ico navuga kuri APR na Rayon Sport ikintu cyambere twomenya Rayon Sport na APR n'imikeba nkuko twakumva Barcelone Real niho muri Tanzania niza equipe ni Simba Yanga niko songa iwacu zozo ni equipe nyinshi uragira birahinda mwaka bigahinduka wumva icambere turabe haba mu buryo haba recruitment twumvise recruitment nziza tuzumva muri Rayon Sport na APR APR yo ni kintu kinagerageza kuyimotiva ni yake ni igisirikare cy'igihugu nuko kurwa ngo za hospital militaire iri sponsorize hamwe na nibindi byinshi uko umva leta ibigerageza leta iraza kwifata ko nuko twakumva rukinzo nuko twakumva rukinzo rukinzo hari n'igisirikare mbwira championnat mu Rwanda mugiye kuyibona ihera gute umugwi wa APR nturekura hari ku makote yose hariho equipe iyo yose iyo kazi yo kukurishikira ikakurishira temwe n'ubwo ribarimo ibigiye igerageza ibwira bakiti nta match nimwe tugerage nta match nimwe tuzagutaka umupira yagibindi umupira yagibindi iyo abakinya ba efficace ibyo bivuze uko burya na Rayon Sport muri Afrika iwacu Salum umukinnyi memereye mu 500 ku mukino wakayanza United Salum abaje ibyo match ni mu 500 Salum ntabwo hangi byari gufata ntabwo hakina prime naho boguye hakina prime Frank amura Afrika wacu iyo umukinnyi wabaye Salum urumva uvuga abakinyi ba Reyo rero baretse gutsinda cyangwa kuguma ku mwanya wa mbere kubwo kandi muri Reyo hari no kwizera ni equipe igizwe n'abantu beza uvuze ko kwa Salum gendurabe equipe Reyo nayo ikintu Ega n'ubu n'abakinyi uburyo bafashwe Reyo harifu n'abakinyi bafashwe Reyo hari pari mikro uvuze ko ngo president uwo muri Reyo bamuna vuganya n'abakinyi nzokorezero kitema bo bikorera kitema anti y'aba boss umuvugizi wa Reyo nabonye umukinyi wa babihumuntu gusa ico nzi coco Rayon Sport ifise organisation ikoramo mu buryo bwa ifise abantu benshi bayikoramo ifise uburyo bwabo no musurumva muvunyi ejo umvise uwundi gusa Salum guha amafaranga abakinyi menshi naho wemera amamiliyoni basho kubemera bagatakaza football kubemera amafaranga ya birumvikana tuva mu babanyi tuva hakujya akanyarucuza hani wacu aho inyuma y'amajambo menshi agiye avugwa n'abafana b'imigwi igiye itandukanye namwe mu bakunzi b'inkino ngaha mu Burundi bavuga ko umugwi wa Vitaro
usanzwe ukebana cyane n'umugwi wa Bumamuru yuko udashobora gukora akazi ngo ushobore guhagarika umugwi wa Aigle Noir de Fighters nibyo byaraye bibaye umugwi wa Aigle Noir utsinda umugwi wa Vital ibitsindo bibiri kuri mu minota 10 ya nyuma akaba ari umugwi wa Aigle Noir wagiye kubugombora igitsindo wari watsinzwe n'umugwi wa Vital wongera ushaho n'igitsindo cincinze hagati aho umugwi wa Bumamuru kuri stade yabo urunani wariko utakaza ugenda ugomboga igitsindo wari watsinze kare cyane ukigomboga mu minota ya nyuma ugenda unganya n'umugwi wa Rukinzo igitsindo kimwe ku kindi twabamenyesha ko urugamba rw'igikombe ca Primus League rukibandanya kuko ubu umugwi wa Aigle Noir ukaba usumbye umugwi wa Bumamuru amanota ese busore wanje ngomba kubaza ikibazo iki gikombe ko uvuga ngo shampiyona ntahiraja umugwi wa Aigle Noir ukaba ukomeje kudutangaza gikombe niriko bicamaze gufasha direction igani makamba dukora muri weekend nakubwiye ati aho bigeze hagomba ya cyo kwitwa tagiti zama ikipe ikomeye uno musege ntwari nta kavuyo twumva barazambishe bo bafise no muri Bumamuru nta kavuyo gahari mugabo Kevin nibyo nakubwiye rega Salum Kevin nibyo nakubwiye sa wayinyereka waya no bose nawe ne waje wambaye inyuma yo kugaya na Rukizo raje kwereka umubabaro dufise Salum uno muso abafana ba Bumamuru bategereza kugira umubaba narakubwiye oya gusa umubabaro ni wobura gusa ntubabwire ko ngo bave kuri champion oya ni woyivara ko mugabo kandi difference y'amanota ni yego ubu murusha umuntu ariko ntago kwijajara mu bisanzwe we rero uravuga ati bakunzi ba Bumamuru nimutakaza icizere reka bishyigikira abafana ntago turiko turafana gusa reka tuje kuri kote Bumamuru ngo bamuragira Salum reka tuje kuko amanota nashobora gutuma umuntu kuri kote hasigaye inkino zitanu uno musasigaye match zitanu mbera match zisigaye ega ucurabana kalendari iri imbere muri bazi Salum wowe reka guta kakana yuko football ituyagira ibindi ako kan wewe urashobora kuraba kalendari uriko uravyo ukaraba kalendari n'ibyo ukabona vraiment aha ni mama wararaye reka dushake tubikorerwe none ugasanga ibyo karangiye tujye tuyibaza sibyo tuyagiye amasipi ukabona iraje ko riba byari bafise Rukizo kubonaho Salum na Aigle Noir bibuke ko bifise Rukizo ni amazi tuzoraba mbe Aigle Noir shakiki ujya muzi tuzorabira yuko igikombe nico gituma hambone tuvuga ati igikombe ntaho kiraje mugabo turacabona course umva igikombe kubwa igikombe ntikirafata direct kiricari Bujumbura hagiye mwindi difference y'amanota 3 ndashobora kukireba uno musi gake kutura difference y'atakabari uno musi Aigle Noir sinzira kazoba kabaye kabisa ku bwanje Aigle Noir ni yaramuka itsinze Salum amahirwe twese turayibona gusa novuga yuko ariko ubona Frankie bimeze nk'uko shampiyona iyo shampiyona ubona harimo interval ya months makeno none abafana bavuga ati niyo shampiyona ni shampiyona no mpera zaho yari karariha amafaranga ku kibuga avuga ati abakini mudukorera ibi muga shampiyona irageze yazgaje unazitanga ariko kama tubona Salum inyuma y'urukina abakunzi b'umugwi wa Aigle Noir bose birashe mu kibuga byari ngombwe reka Yari mazi tagamaro, yari mazi. This is the match we ngira nahingira ngo Salum bana Salum nimbara abafana nkunda abafana b'ingozi kera za Messi gusaje kimeze barazerekeza ikipe zabo barabona ikara abafana ikipe bakubwe bitanga na kumwe tubona iburaya abafana bashiramo n'uburyo bagira iki abafana b'ingozi barabona ikara abafana atabyane byo kuja kuraba umupira bashigike haba ntibanatanga no gufana gusa n'ubuzima barabutanga kuko ekipe ivuga turamo zidori mikasheki ugasanga ku munsi umufana gucaya wayo mwafise buryo ko cyari katangirwa mu bitaro no biza ekipe barazikunda ejo noro yose ekipe zabo barazerekeza kanza nandi cyagehe imeze neza gusa champion na champion Burundi kiratera imbere hose ko football yacu diko twabona ikiriko cya abantu rero bahamagarire kuja ku bibuga kuko kuba tugeze kuri journée ya 25 ihangana ari bagiye
baraja kuraba imatch birafasha umugwi yaba kuva intege kuko no musi uriko ari ibihumbi bitatu ugaza kuraba ugasanga match hoho salon nisi uko wari witeze match ntiryoshe nkuko wabike nibashiremo effort n'abafana bazogaruka kubibuka championnat yacu iraryo kuko ngahi Bujumbura ekipe zo ngahi Bujumbura sizose urumana kuri centre technique urabi urashaka gusanga abafana haje abaruguru abo ngaha muri meri bariko birabira izindi champion ico kintu muri meri barafise ikibazo kuri ico haje mfatiye wanje jemva mu kibitoke ari ndabye buma muri gira ikintu yaba apana abibugani abo zamabayi zamugina za rugombo barakota ama pro box bose ugasanga stade aru kayanza natizimiya zakayanza ona ete twari gikombe no kugira abafani gahombo keve kuviga hombo no gushika mu kayanza biratwara isa nahantu uvuye hajya kuri centre mu kayanza gushiga hombo imoto ni sahira ubu ni nkabiri umukunzi wa kayanza handi akaviga hombo gushika mu kayanza arariye agiye kuri parking ari pakiti ayegeje ekipe Makamba ayegeje ekipe Bujumbura kuri uwo munsi usanga ariko arakusuma amasenkani muganga Bujumbura uno munsi Vitali rakina hakaza abafana ba kera nta bageni cyo turabona bari kwaje kureba match ngaho Bujumbura ikibazo cyo gukunda umupira shasikire wabo Bujumbura barakwiye gukosora nico gituma ubu ivyo tubona umupira usigaye mu ntara umupira usigaye ruguru uno munsi turabe Vitali bagura ikombe ryabo mwaka uheze agitwaye mugabo hari haheze imyaka ingahe ni hari message ngo ziraza Bumamuru Egre Noire zikaza ni nayo Frambo na Frambo kandi biragaragaza ubupere durabe Salum ubu kera twabona imigwi ifise uburyo hari imigwi yo mu gisagara cya Bujumbura ariko ubugendura imigwi ifise uburyo butuvuga tuzana za Bumamuru tuzana za Frambo naje ndiko nacu ubwenge turiko turakura je naro twarumviriza amaradiyo Vitaro warumva nk'umubibi w'imyaka 70 igandirimba Vitaro ubuganga bya Yesu ari byabo bareka akubwira Vitaro nibo nuno munsi niyo baherekeza Vitaro na Vitaro agiye ruguru bajya baswaye nibo bayiherekeza gusa no musa amajene bo ngaha umuzina avuka ngaha mu Kamenge ubusanga utibora ngaha Bujumbura ntaniya narenterese nayo ntibashika ku bibuga uno munsi ngaha ngira bareo kipe n'ibindi football bari hisi igihumbi mu gihe ruguru bitanu zane za ruguru sempre abari mu bitatu kandi ugasanga barapakiye udashize ku kibuga saa 8 no harahuze tubahamagariro kuja ku stade ko match zo ngaho iwacu ziba ziryoshe cyo nsaba abakinyi nibatanga ibyo bafise byose abafana baturihishe tuvuga tugiye kuraba match irimo akanovera uno munsi championnat igituma tubona ku stade barihisha menshi za championnat ziramaze kwerekana ati ino championnat yakomeye uno munsi ugiye kuraba match ya Simba ndazura nk'ibi sindaraba neza gusa ntiri munsi y'ibihumbi 5 by'amashiringi ya birumvikana cyane ikiganiro cacu kigera ku musozo wacu basore banje ndabashimire no munsi tubona yuko byari bimeze neza tuzogerageza gutanga ibyo dufise kurushiza no ngaho niki wobwira abafana ba JCTV no munsi no babwira abafana ba JCTV nibaduhe subscribe baje kuri Facebook bagire suivre badukurikirane kuko twatanguye kandi azindi zosubira inyuma performance tuzobereka bibi impamvu yuko natwe badukurikira abatwereka abandi kuko twaje kandi twatanguye akazi ya Frank nawe abafana ba JCTV abafana ba JCTV cyo no basaba niko bobandanya badushigikira nkuko bariko barabikora muri no minsi natwe ico tubasezeranya nuko natwe twatanguye akazi ko kubahereza ibiko bivugwa kuri ino si muri football ku makontina yose Burayi Afrika na hani wacu turyohore umupira wacu n'uwahandi kumenyesha
abatabizi bashobore ni nka kumva siporo yose ni nka siporo yose mu bisanzwe basket higeje byose tuvuye ko tuzoroha turomwanya tuzogira za tubahigira kugira babandanye bamenya cyo tubasaba batokura hantu partage ku bantu benshi partage suivre abone subscribe like byose birakenewe ni ibintu byiza n'amakomanteri bakatubwira uko ibintu babibona aribyo dukosora kirakenewe na ahambonamo ibi mugira ibi biba bikenewe ya abasore banje bakaba bemereye kuza bagenda babahasho wewe muntu wakurikiye JCTV ntiwihenze umunezero nahanye ugiye kuwukura twimeje kubaho umunezero icyo usabwa rero gukora partage mu gihe wakoze subscribe warayikoze naho ntukandike ukazogera kugira uzuronka notification urasabwa kuyikanda wewe utarayikanda naho usabye kurengana utayikanze ugakanda subscribe wewe wayikanze naho ugaca ukora ama partage menshi turabashimiye tukazosubira ku munsi wa kane mu masaha ya gatondo